twaganiriye na sogokuru twaganiriye na nyogokuru umurundikazi nuwo gusaba umurundikazi nuwo gukuya umurundikazi nuwo gusasa umurundikazi nuwo gusya nuwo kuvoma ahibambewe sogokuru ihibambewe nyogokuru ihibambewe sivyo gusa aribaruka akarera ibibondo ararima akagwiza umwimbu arahingesha akagura arategeka araserukira igihugu araremesha urugo n'ikibano. Umukenyezi rero araseruka ntakiri wo mu kigo gusa, araseruka akagirira ico aterereye mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ry'umuryango. Ego hariho umuntu yumvise ngo l'emancipation de la femme canke ko umukenyezi yorondera kuja ahabona si kugira ngo nta higanwa na rimwe rihari. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe. Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima, turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kuri no mwanya ku mpande zose z'isi aho mudukurikiranira. Uno munsi turi n'akanyamuneza kenshi cyane ko kugira kino kiganiro kiza kuba gihambaye kandi gihimbaye, kandi ndafise n'abatumire special uno munsi, abadamu babiri. Dutangure twidondora. Jewe muri kumwe nitwa Akimana Annick, iburyo bwanje Imana ya Josiane, ibubamfu bwanje naho Inamahoro Nadege. Inamahoro Nadege na Imana ariyo Josiane, turabahaye kaze kuri Axia Vibes TV. Murakoze mwisange mugira akanyamuneza mugira iteka kuri Axia Vibes TV. Uno munsi rero dufise sujet tuza kuganira ko iryoshe cyane kandi nibaza yuko twese tuza kuyihimbarirwa. Ni tariki 31 za Mukakaro uyu mwaka wa 2024, ni journée internationale de la femme africaine, n'umunsi mpuzamakungu w'umufasoni w'umunyafrika. Nico gituma rero uno munsi twakoranye ngato abafasoni kugira ngo tubaganire kuri iyo sujet, kandi ndazi yuko tuza kuganira neza, sivyo none? Ego none ntangure ndababaza utubazo kugira ngo tuganire. Uno munsi muzi gute, watanguye gute, watanguriye hehe? Murakoze cyane. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umufasoni w'umunyafrika watanguwe harabaye inama mpuzamakungu, mu nyuma baragena umunsi wo kwibuka uwo mufasoni, kuko vy'ukuri byasa nuko yibagiwe atazwi, ariko barabonye ko umufasoni w'umunyafrika ashoboye, umufasoni w'umunyafrika afise iteka, afise ico yoshikiriza n'ico yokora kugira ngo Afrika yacu itere imbere, Afrika yacu ihinduke. Niko gushiraho rero uwo munsi, nkuko hariyo n'indi misi yo kwibuka ibi na biriya, avuga ati umufasoni w'umunyafrika nawe arakwiye umunsi wiwe wo kwibukwa, bakabona iteka ryiwe, bakabona ico ashoboye. Ego nkuko abivuze Josiane, uyu munsi watanguye 1962 hari habaye inama y'abakenyezi ku rwego rwa Afrika, hanyuma barabona ko bikwiye yuko iyo tariki bagiriye ku iyo nama hari kuwa 31 Mukakaro nk'ubu, baca bashinga ati itariki rero tuzohore twihimbaza ku mwaka, hanyuma duhimbaza umukenyezi w'umunyafrika. Umukenyezi rero muri Afrika kumuhimbaza ni gute? no kwibuka kwabaho, hanyuma umuntu agashira ahabona ibikorwa vyiwe, hanyuma akaraba mbega agezehe mu iterambere ry'iwiwe, mugabo agejeje mu guterera mu iterambere ryahabaye mu rugo no mu gihugu. Nuko murakoze cyane bavukanyi bacu. None uno munsi turavye aho isi igeze, aho ibihugu bigeze, aho iterambere rigeze, umukenyezi w'umunyafrika nawe ageze he? Nibiki ahura navyo bimugora? Nibiki bimutera akanyamuneza? Ego Nadege. Umukenyezi uno munsi muri Afrika novuga nti
arafise ahageze mu iterambere ry'iwiwe naho n'ibibazo bitabutse mbuze nti afise ahageze nuko nk'ubu nk'akarorero turafise abakenyezi barongoye ibihugu twavuga nko ngaho iwacu hafi yacu muri Tanzania batwarwa n'umukenyezi hariho n'ibindi bihugu vyo muri Afrika byigeze gutwarwa n'abakenyezi canke bitwarwa n'abakenyezi rero ndavuga nti umukenyezi w'umunyafrika afise ahageze bari mu nama nshinga amateka nkenguza amateka z'ibihugu bagakora mu nama nserukira donc muri Nations Unies bagakora ahatandukanye umukenyezi rero araseruka ntakiri wo mu kigo gusa araseruka akagira ico aterereye mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ry'umuryango ego turafise n'umweranda umukenyezi wo muri Afrika ngaha hafi muri Congo Sainte Noirite novuga nti nawe nyene yojamwe mu bidutuma umukenyezi agira intege yumva yuko agira iteka cyane akumva yuko n'umukenyezi kandi kuba umukenyezi ce n'est pas un frein kuba umukenyezi c'est un atout turabakenyezi turanezere no kuba turabakenyezi dutera imbere arakoze cyane mbandanije aho yarageze umukenyezi w'umunyafrika ageze ahantu hakomeye cyane gose uno munsi turabibona mu mashirahamwe atandukanye abakenyezi batwara amashirahamwe bakabaha amahole responsibility akomeye cyane umukenyezi w'umunyafrika turabona yuko bashika mu makungu bagiye no mu yandi makontina barashika bagakora ibintu bizwi turafise n'umukenyezi w'umurundi kazi atwara muri Canada ni ibintu bikomeye cyane muri parlement yo muri Canada ni ibintu bikomeye cyane turafise abarundi kazi bakora ibintu mu university hambaye bigaza Harvard bigahe tubona baguma bagira ama découverte bazwi umukenyezi w'umunyafrika rero ageze ku rwego ruryoshe noneho duhereye no ngaha hasi muraze abafundi no munsi turafise abakenyezi basigaye babayede bakaduga hejuru bakubaka inzu umukenyezi w'umunyafrika yaravuye hari inyuma nawe aratera imbere ariga amashure aragira ubumenyi aragira ama découverte ego biraryoshe kandi kubera umukenyezi w'umunyafrika ikindi novuga amadefi yatubajije ngire ko ntashobora kubura kuko turacyafise ka kantu kukumenga turi nyuma none tuvugiye muri rusangi Afrika yose n'abagabo barashafise umenga bari nyuma hagiye mu vy'ubukenyezi vyo vy'ucumenga turacari nyuma heka umwana wonse umwana urime wimbure ariko ivyo byose ntibibuza umukenyezi w'umunyafrika gutera imbere ntibibuza ko natwe tuko turaboneka natwe tuko turihiteka urakoze cyane Josiane na Deje wotubwira muri make ingorane nyamukuru umukenyezi w'umunyafrika akunze guhura nazo ingorane umukenyezi w'umunyafrika bahura novuga nti zifatiye ahanini ku kuntu kuva muri kahise umukenyezi kw'isi yose noneho no muri Afrika gusa yamye abonwa nk'uko umengo ni kiremwa kiri hasi ugereranyije n'umuntu w'umugabo rero mu mbabarire hari igihe umuntu aca yumva umengo hari ingwano turimwo yo gushaka mbega novuga gute hariho umuntu yumvise ngo l'emancipation de la femme canke ko umukenyezi yorondera kuja ahabona si kugira ngo nta higanwa na rimwe rihari nashaka ko tubivugana nta higanwa na rimwe ririmwo nta gushaka kungana ariko nuko umuntu akoze ikintu akora ikintu aronka iyo espace yo gukora ikintu ego rero bimwe mu ntambamye nukubura iyo espace yo kuvugiramwo ukaba ufise ijambo ariko ntushobore kurivuga kubera uri umugore ugakumirwa kubera uri umugore novuga nti dufatiye unye kumbure baratwarateye imbere mu Burundi canke no muri Afrika muri rusange ariko biracariho ko umwana w'umwigeme yankigwa kuja ku ishuri kubera ari umwigeme akankigwa kuja ku ishuri canke akankigwa
baramutse bamushira mu ishuri bakamwangira kugira amashuri maremare bakamwobija kugira cycle court kugira ngo aje kubaka canke agira ibindi iyo ikaba intambamye imwe ku kazi imaze gushika ku kazi ugasanga nta promotion ushobora kuronka nushobora gupretenda ku ma poste amwe nkuko umuntu w'umugabo yoshobora kuyapretenda ko ugasanga rero haguma hariho inzitizi zifatiye kuri ico cuko naho uba warize ukaba ufise iyo diplome isa n'iy'uwo mugabo canke ukaba ufise n'ama competence kumbure aruta yiwiwe bo bashaka kugukumira bakakwankira kubera gusa uri umukenyezi ata kindi baguhoye ari uko uri umukenyezi akavuga ati oya nta mugore wo kuja aho hantu bikaba biragucitse nkuko kandi bari gushobora kubikora neza ndamunganiye gatoyi umukenyezi w'umunyafrika arafise ikindi kibazo kibijanye na coutume ibijanye n'imico n'akaranga navyo biradukumira ukaca usanga naho wewe woshaka gutera imbere ukajana n'ibihe ngene biko birahinduka baguma bakugarukana ngo uribuka inyifato uribuka nyokuru wawe uribuka ugasanga aho kuha umwana aho kumwana paracetamol ngurabanza umuhiga icuncu ugasanga tugiye kubera kenshi murazi ko nk'abafasoni ari butwe turaba ivy'ingwara z'abana ugasanga ugiye kwirukanga cyane mu vy'ikirundi utibuka yuko hariho irindi miti canke abandi baganga bashaka kugufasha ivyo byose rero ni intambamye kuri twebwe kugira ngo twiziture tuvyikure ko ivyo bintu bituve ko turabe ko twotera imbere gatoyi murakoze cyane bapfasoni beza bakunzi ba Axia Vibes TV ikiganiro kirabandanya none ga bapfasoni ngerageje kubabaza umukenyezi w'umunyafrika muri Afrika tugizwe na coutume hari ama coutume d'un pays à l'autre agenda atandukanye kandi ako karanga ni keza nibaza ko ari keza niko kamenyesha umuntu n'uwundi niko katandukanye umuntu n'uwundi none umukenyezi w'umunyafrika yorerwa gute murakoze cyane ngira ngira ko ni nk'akantu kamwe nafashe kandi kanjyoheye jewe mu bwana bwanje ndiko ndakura ikintu ca mbere umuvyeyi wanje yanyigishije kwenga impeke yarampamaga yaranyereka ingene benga impeke nuvuga ngo akona akantu kanyereka kakabijya ko muri Afrika umwana akure hari ikintu azi cyo gukora kijanye n'umuco w'iwacu nuvuga ngo muri yo ndero rero yo gutanga tuze turaraba twibutsa abana b'abakobwa cyane cyane n'abahungu mbese umwana w'umuhungu akamenya ko ari hari umugabo afise ivyaraba afise ivyajejwe afise ijambo aterezwa gutunganiriza abantu umwana w'umukobwa nawe nyene akamenya ati jewe ndi umukobwa mu rugo ndaraba turiya nkegeranya kuko uwo n'umuco ntidushaka kuwukuraho ntidushaka kugira vya bindi ngo abahungu n'abakobwa bose nico kimwe oya Imana yaturemye mu butandukane bwacu kugira ngo du completane twuzuzanye umukobwa arafise ivyiwe n'umuhungu arafise ivyiwe maze vyose bikuzuza bigatuma ubuzima bugenda neza umwigeme w'umunyafrika mu kumurera nibaza ngo cane cane w'umurundi kazi nono mu kumurera umuntu yomwigisha umuco nk'uko bivuze Josiane ariko kandi akamwigisha urupfasoni kubaha abantu kubaha abakuruta ego ukamurera numurere tambukuzi no nko bahora bavuga mu Kirundi ukamenya ego kumwigisha kwegeranya ibintu kuba umuntu responsable sinzi ukuntu bivuga responsable yitwararika ibintu ari byo mu rugo canke ivy'ivyigwa canke vy'ibindi ari ukamuhimiriza cane kutikumira ukagerageza ku buryo yumva yuko ari dinye afise agaciro Imana yamuremanye afise agaciro atokwikumira ngo jewe ko ndi umukobwa kije kibanza cyo mwishuri jewe ko mbore wambese no buwambere ndi umukobwa canke iki ariko agakura bizi yuko kubura umukobwa
si ubumuga kubura umukobwa ni ikintu si ikintu cyo kugucinyiza ariko ni ikintu ahubwo c'agaciro umukobwa umukenyezi umuntu atanga ubuzima pas au sens physiologique gusa muga n'umuntu atanga ubuzima ahari hakaba ahantu heza ahari hakaba ahantu umwe wese yisanga hari harmonie hameze neza niyo ndero numvume ngo Ciye nibuka akantu kamwe aya akaririmbo bakunda kuvuga ngumukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango barakubwiye ngo najo bizazobe sishaki yo bamikara ako kantu mwiyo ndirimbo yose niko nafashe cyane nibizoze jewe singiye kwamikara umukenyezi arakora akagira icyahereje amaboko agateza imbere umuryango wiwe igihugu n'isi yose ego cyane murakoze cyane bavukanyi tuko turegereza gusozera kino kiganiro ariko sishaka kudusozera mutagize ico mubwiye abakenyezi b'abanyafrika Nadeja jewe ico nobwira umukenyezi w'umunyafrika nuko yogerageza mu byo arimwo byose mu byo akora byose gukonsilia uvuga gute gufatanya ibi bishasha biza mvuze bishasha si bishasha gose kumbure abantu hariho abavutse babona tuja ku ishuri twese twavuze tubona hariho abantu baja ku ishuri ntitwibuke yuko hariho abandi kera batagiye canke batemererwa kugenda rero gufatanya ivyuko twagiye mu ishuri ivyuko twamenye bitandukanye tugashobora kuyifatanya niyo parti yindi rero y'umukenyezi yo kuba umuzezwa nzu ukaraba ibibera mu rugo indero y'abana nibiki bindi byose bigize byo gusenya no kuvoma no gukodona cyane ngira ngo abakenyezi baciye mu ishuri canke bafise n'ubuzi butandukanye cyane la partie coordination kuko hari igihe ubufise bujejwe naba aboha ama directive amategeko ukamenya ukuntu bikorudana neza ntihagire igifa ngo nukuri PDG muri entreprise kanaka uri umukenyezi ivyo kukazi urabitondeka neza n'ivyo mu rugo atagipfuye kandi ntuja kurondera ntuca wigira umuntu w'igitangaza ubwo butangaza bwawe babonera ahubwo muri ivyo bikorwa bagatangazwa n'ukuntu ushobora kubifatanya vyose atahagire na kimwe gifa ukaba amaboko igihumbi kandi utishize hejuru murakoze cyane nanje novuga reka mvuge ku cerekeranye n'akaranga umukenyezi w'umunyafrika ahari hose by'umwihariko w'umurundi kazi yomenya yuko ari wowe guhagararira akaranga kujya mugenzanye na Deje yabivuze dutanga ubuzima ni twebwe rero bo kuraba ko akaranga kaguma kahari tukaraba mu nyifato zacu muri za manza zacu mbese hari abo twako turaganira no kuvyerekeye ibifungurwa vyacu tukibuka ivyo muri Afrika iwacu tukabihagararira tukaraba ko vy'ukuri akaranga kagenda karatera imbere kandi kava kugwaruka rumwe kaja kurundi kunzaru kuko de generation en generation tukaraba ko akaranga k'umunyafrika abakenyezi nitwe turi hafi y'abana tubaganirize tubatera inkuru z'abakera yego naho abakera hari ivyahindutse kumbure batambara tubabwiye gituma ubu bambara mugabo navyo nyene babimenye abana bacu n'abazodukurikira bose dutransmeta akaranga numva menga nico kintu no hamagarira umukenyezi w'umurundi kazi guhanahana akaranga murakoze yego de génération en génération kuvuga de génération en génération twebwe dufatiye responsabilité yuko transmeta yuguhereza abana bacu ibijanye n'akaranga twebwe tuzi nabo bazobihereza abana babo kugira ngo ako karanga k'ubunyafrika ntikaze kazimangane niko ushatse kuvuga yego ikindi mbega urazi yuko hari igihe ubonye mbona umengo banyokuru je sindi n'abanyokuru ko nzoba mfise imigani nshobora gucira abutsukuru bande ndafise ubwoba ko ntazoronka imigani Deja niba atayifise ubu washa ni basaza
mbona umengo nta migani bagica bakizi guca rero no kuraba navyo nyene niyo tujanye. Ego koze na Deje hashobora kuba hari abariko badukurikira ngaha kuri Axia Vibes TV bavuga ati abanyafrika turazi ngene bambara amabubu bambara imvutano bambara ibitenge ati none abo bakenyezi batatu ko badutera inkuru z'umunsi mukuru w'abakenyezi bo muri Afrika bambaye ipataro nyene bigize abanyamuji ni gute ico kibazo bashaka kitubaza twosha tucishura ngo iki Josiane twababwiye yuko turi mu bihe bigenda birahindagurika umukenyezi w'umunyafrika ataguma akenyeye igitenge gusa mugabo muri twese ndazi yuko tubikenyera tukambara imvutano tukabegwa ariko twari kubuzi turaja kubuzi tukagenda hari igihe biba bikenewe ko uhindura umwambaro uri ku kazi ego cyane insiguro niyo nyene harimwo rega no kuba umukenyezi harimwo nico cyo gushobora kujongera n'ama responsabilité n'amahoro yose ufise sivyo kuko ntitwobikonfonda byose ngo usange uri mu rubanza ugiye muri mariage canke ikingo ugiye wambaye ubutura ntibijanye ariko uramenya ngo ugiye gufata akayaga kuri beach ugenda wambaye nk'uko ukamenya iyo mwambaro bijanye hanyuma ugiye mu misa kumbure gusenga hari igihe uzogenda ukenyeye igitenge cyangwa ugiye mu rubanza rwo mu muryango agenda ukenyeye igitenge wafunze no mu mutwe urabibona ari africaine nyene donc ugiye ku kazi naho ugiye mu biro kumbure kwakira abantu hariho n'inyifato naho nyene n'inyambaro bijanye rero mu rufasoni ukaraba ko iyo mwambaro wawe atawutambamira hanyuma ibikorwa bikabandanya nuko murakoze cyane bapasoni twari duteramanye muri kino kiganiro mwakoze cyane kwitaba Josiane tubagushimiye cyane murakoze cyane ni iteka rikomeye cyane kubona tuko tuganira n'abakunzi ba Axia Vibe TV sanze ndayikurikirana cyane rero ni umunezero kuri jewe ni intango nziza subwa mbere n'ubwa mbere ariko subwa nyuma murakoze cyane Josiane nibaza ko no hanyuma tugukeneye uzo kwitaba ukaza kuduha iteka natwe tukari guhereza muvukanye na Deje wakoze cyane kubana natwe mu kino kiganiro ego wakoze cyane nawe Yannick siwe kubwira abanywanyi bacu badukurikira nukuri umuntu ariko adukurikira atarafyonda kuri kajya kantu kanditse ko sabone agerageze ikuremwe ubunebwe afyonde kuri ako kasabone afyonde no kuri iyo nzogera kugira ngo ntihagire na kimwe kizoza kiramucika mu biganiro tugira afyonde no kuri j'aime agire na commentaire nimba byo twavuze ico byamubwiye agire commentaire asange ikiganiro n'abandi bantu ego hanyuma tubandanye tugira iteka twese umwe wese ahari munezerwe mugire umugisha wakoze yani nawe urakoze cyane muvuganye na Deje bavukanye bacu mwariko muradukurikira hano niho kino kiganiro kigarukiye tubakengurikiye cyane kubona mwadukurikiranye turipfurije umunsi mukuru mwiza abapfasoni bose muri Afrika eka n'abatarabo muri Afrika turabifurije umunsi mukuru mwiza kuko iteka turarisangiye twese none tubashimiye naho utaha